Mwaramutse imessage yo kugabisha abantu bashira amafaranga yabo muri microfinance. Encore une fois je ntabwo ndi mu financial advisor, ntabwo ndi umuntu w'umunyabutunzi manura abantu kubijanye nuko bakoresha amafaranga yabo. Mugabe numvise uwidodomba ndasemerera, uyu nawe yavuze ati amahoro cane Mutama, dukunda wowe ivyo uvuga no kuri gusa. Okay, 70%. Hama rero semerera ku kintu c'ubusuma amafaranga y'abanywanyi ba microfinance, twikangure hamwe n'izindi ntazi batubeshe ko mu ndwi nka zibiri bazoba baturishe amafaranga twanyazwe kandi twayaronse twayavunikiye twavunitse kandi twarize tukaminuza hamwe atakazi baduhaye. arayavuye mu matongo turima ya data y'abadata dufashe Mutama. Okay, mbo ejo nakoze video mvuga ko kuvukira mu Burundi ari nko gutangura umukino w'amakarata ufise inganda. Sinzi undi muntu yahise kuri Facebook iba viral, abantu bari gutukana hariya ngo uwo mugabo ni kijuju, uwo mugabo ni n'umwasi w'igihugu, uwo mugabo ntazi ivyo ariko aravuga, uwo mugabo bla 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 bla. Ivyo bintu vya economie informelle, kamvuga Ifaransa kubera umuntu numvise ko yiza kuri kaminuza, biri mu bihugu bikenye no mu masection akenye y'ibihugu bitunze. No kuvuga nko mu birabure niho usanga hari abantu bari kubagurana bita ngo ni loan sharks. Donc sharks sinzi uko bacita mu Gifaransa, reka ndakirondere. Vya bikoko vyo mu ruzi bijyana nk'ingona, ariko vyo nibaza ko bikaze nk'ingona. Sinari niteguriye kurondera ico gisigura mu Gifaransa, bayita les requins. Okay, nazo dufite mu Burundi mugomba ni nka bayita loan sharks. Donc bariba amafaranga abantu. Nukuvuga usanga d'abord hari interest, donc ya taux d'intérêt irengeye iyiri muri banke, irengeye cyane iyifise sanse, ku buryo utogurana k'amafaranga nk'akarorero ngo yacuruze uheze wunguka uri kurabishura. Usanga udashaka kuronka inyungu ishika ayo baca, hari gusanga ari nka 20% ku kwezi. No kuvuga amajana 200 ku mwaka. Wabaguranye 1000, hahera umwaka umaze kwishura 2000 n'amajana hejuru. Iyo ni losing proposition. Interest ntabwo yagomba kushika mu digit. No mu bihugu byinshi usanga mu ma credit card no hari interest nyinshi, mugabo ikico tukirengane. Ico ni kimwe. Donc loan sharks kandi batrapinga bajya abantu bakenye, usanga adashoboye kuyishura mu gihe bavuganye, bagacashira ko n'ayandi ma frais n'ibiki. Aho ni mu bihugu navuga bameze nk'ibihagaze neza. Problème cyo usanga kandi bakwepa ama regulation. Haba ama regulation jana n'ingene abantu bagurana amafaranga n'inyungu n'ibiki, bo bakora bakora mu secteur akenye y'igihugu canke mu bihugu bikenye, usanga atade unamuri bagenga. Ucuja mu Burundi naho hacaja kwiki iruhande yuko ayo ma microfinance ubwa mbere na mbere nkuko nabivuze ari loan sharks, atakintu yungukira abantu ari kujya abantu. Hajaja ko nuko abarundi bazi yuko iyo uhawe ikintu ukora uhawe kurya. Ntibashobora kumenya ati reka mpembe umushahara wanje usibe ko n'umushahara bakura muri ayo mwabahaye. Urumva? Ariko noneho no kuronka umushahara hari wundi aca yaterwa akayatwara. Urubonye inzira yo kuja muri Canada akabona rakwiye yose agacashira ku muvuko akagenda. Ayo nta kunzofasi yo kuyaronka gute? Uwo muntu bazomusaba muri Canada kumwishuza, abasigaye ntayo bafise ngo bishure bikakarabaye. Nutagiye muri Canada agende magendera ngaha kayiba, hanyuma agaca ha bribe canke igiturire umupolisi, umusirikare runaka, umucamanza runaka, umukigwa muraburana, wowe ugatindo karambirwa kubera iki we warafise amahera yo kuburana no kubrabinga abantu muremo yabatwara. Ariko yatwaye abantu mare abantu ijana ni menshi, mugabo mwebwe individuellement n'amafaranga ufise yo kuja no muri sentare n'umunsi umwe, ukaba ufise bayatwaye nkuko vyumvise agatongo wamaze kwagurisha canke utwumbe twose warabahereje. Kandi uri wenyene ntushobora guhangana n'umuntu w'igihangange, kandi nubwo mu kwiteranya guma ari igihangange kubera akanzumo n'abandi baca bunama. Donc ico ni kibazo kinini cyane numvise cyatangwe ku bubblinga muri zo microfinance. Bo I don't know.
biragoye en fait biragoye kuronka solution y'ikintu novuga macro, ikintu macro kiri ku rwego rw'igihugu nta solution micro personnel uba ufise usibye gusa gucunga utwawe izo nyungu bakuramo kaziheba. Et surtout ikintu namabwira abantu bavuga ngo when a good is too good, when a deal is too good, think twice. Iyo umuntu aguhaye deal ubona ko nkuka amahera menshi, ico kintu n'ubusuma. Wewe ushobora kuzoronka inyungu mugabo amahera bayivye undi muntu. Inyungu mu bisanzwe nta kuntu ushobora kuronka inyungu amahera menshi. None we yabigenje gute? Yagiye mu bisigo arabasengera amahera caragwira. Amafaranga ukuntu yunguka ni gute? Ama banki ukuntu akora, ayo retail banks, izo banki commercial para BRB zisaba amafaranga muri banki y'igihugu, dufate kuri taux d'intérêt ya 10%, ino abari nka 3%. Hanyuma zigenda ziyagurana abandi bantu kuri 20%, ino abari nka peut-être 5%. Abo bandi bantu harimo ababa bagiye nko kugura amazu usanga intérêt ari ntoyi kubera inzu ikiba cyo bita collateral, sinzi ko muita hypothèque, donc niyo sécurité utari cyo bayigurisha, donc intérêt ntibigo barakugora cyane. Hakaba n'ayandi novuga usanga ari personal loans, dufate nk'umuntu agomba kuja gufata voyage, ayo bavuga unsecured, nta security ubaha, nta kintu bafise bazofata, ijo gihe intérêt bayiduza nka 16% kubera bazi yuko atakiyofise uzofata, gusa barakuzoshobora kuyishora baravye akazi ukora. Hakaba nk'ama credit card nayo nyene novuga ko ari nka personal loans, baguha ati genda ukoresha uko ushaka mugabo atasekirite bafashe, cyo gusa ari nka 27% 30%. Abantu benshi baradekoje koresha amafaranga, ibanki ikunguka gutyo muri abo bantu bandi baguranye bari novuga bari reckless, batazi ko bakoresha amafaranga. Ariko na cyane abantu babadandaza agenda akayagurana kuri yo to ya 10%, hanyuma gakora business ikamungukira ayo mafaranga yatanguje 1,000 agakora mu 1,500, hanyuma majana 2 akishura banki kanguha majana 3 gutyo. Donc hagiye usanga bitari impossible, umuntu avuga ngo nzoguha double, wo mpa double ni giki wokora kiguhe double mu Burundi, uzoyakura he wewe amafaranga guhaye uzoyahande kugira ngo ashobore kuyadubura. Donc karaba izo deals zafise sense ko atari deal. Umengerageza kuvyumva n'umuntu umwe mu bushikiranganje size ko mukuru wa BRB nibikavuga ati ni izo intérêt nizishoboka 20% ku kwezi, c'est impossible. Navyo kiretse kudandaza urumogi, naho ntushaka kuja mu vy'imogi n'ivyahandi nyene, umva kiza ko ibintu illegale, c'est pas ngo kuja kw'imbutare muri Congo ufata risk nini ukaronka reward nini ya mugabo ntushaka kuja muri zo risk. Bo nico novuga biragoye mfite kwera one nyene niyo marona tete hari nuko batubahiza property yundi muntu, ntibagira ikinyo bakunyaze. I don't know man, sinzi gituma en fait je numva mugwa mushikiyo system mwagomba kuguma muhaguruka mukava, kuko ishikira buri muntu arashikirwa. Nta muntu burya na president umunsi umwe azoshikirwa, bo premier ministre wo mwarabonye Bunyoni nubwo ntuvuze ngo bamureke ko yamaze gushikirwa. Imagine ahantu hashikirwa umujenerali hariya hejuru, n'abandi ba general n'abakolonel muzi bafunzwe, n'abandi bantu bakomako muzi bafunzwe canke banyazwe d'une manière ou d'une autre. Ayo cyo mvuga nti kameme no kuraba yuko iyi system tworaba ukuntu dusemera kugira ngo ishobore guhinduka. Icambere hakaba amategeko ajera ayo microfinance, cyakabiri abantu bakiga kubahiriza amategeko, icyagatatu akaba ikintu ca honnêteté, kuko en fait business iyo tarimwo trust, ibihugu by'abazungu batanga ni high trust society, cyo tuma business ishoboka. Ibihugu by'iwacu ni low trust society, cyo tuma ubona ata business nimwe ishoboka, atana abantu benshi bazana mu mitahe yabo kubera iyo mpamvu. Bo marereze masino mvuye igisubizo nibaza ko kameme ntuzeye ministère ikuye kuja mu ministère runaka ishinzwe finance cyangwa security cyangwa ibiko umutekano mu gihugu kuvyo bitenanye biradurumbanya umutekano, bakaraba kuntu ama microfinance bayashira ama regulation akomeye cyane, bagashiraho itegeko ya jera, bagashiraho cap inyungu batagomba kurenza, bagashiraho audit, bakara amafaranga regulièrement ko ari karakoreshwa, hanyuma bagashiraho security. Aya mafaranga umuntu yashyizeho bishitse umuntu akayaterura yose, microfinance igahomba ibiki n'ibiki, abantu baronka amafaranga gute? Mu bisanzwe ama reserve bank cyangwa ntuzoye ico bita treasury nko muri Amerika baba bafise security ntoyi ku bantu base ama deposit mu mabanki yabo. Sino ubishoboye diringa na banki officielle zo kwera zimaze igihe kirekire kandi zifise regulation kandi bakora bisuza amategeko amwe nibaza ko
kwibwa biri less likely, bifise amahirwe make yo kwibwa gusumbya umuntu yahereje umuntu yubatse akantu ka microfinance muri corner y'ibarabara. Voilà, nimutse kuba amafaranga basharata, mugire umunsi mwiza. Bye bye.